nsevye naraye nsevye mu bantu nukuri ni ibintu bitoroshe kandi numva umutima wanje binanira ukuntu ushobora kuvyiyumvisha numva no kugira ngo nshobore kuba nobandanya nyaga n'abagenzi numva ari ibintu bimara amaji cane Mico navyuka sha vyuka umvugira nukuri baramfashe ku ngufu vyuka umvugira bantwaye kwa muganga. Nk'uko muvyumvise uyu ni umurundikazi ari muri Arabia Saudite atabaza yaraye afashwe ku nguvu. Mumenyereye yuko tubabwira amazina y'abantu bariko baratabaza, uyu kumvo z'umutekano amazina yiwe ntituyavuga, umwirondoro wiwe ntituwuvuga, ariko turavuga ikigo camurungitse, hanyuma imyirondoro kumbure n'amajwi adahinduye dushobora kuyaha abashobora kumufasha, mugabo mwebwe mudukurikira ngaha ntidushobora kubasangiza amajwi yiwe adahinduye canke amafoto amugaragaza, ibi muratubabarira. Ni umurundikazi rero yaraye afashwe ku nguvu muri Arabia Saudite, ibi kandi biremezwa n'inzego zose kuko yaragiye no kwa muganga, yaravuganye n'ubuserukizi bw'Uburundi muri Arabia Saudite, yaravuganye n'ikigo camurungitse muri Arabia Saudite, mbere n'ikigo co mu Burundi yaragihaye amakuru. Ikibaje rero n'ubu arasaba kuvugwa kuko nubwo yafashwe ku nguvu mw'iri joro ryakeye igenekerezo rya 21 ntiyigeze ajanwa kwa muganga ngo yitabweho. Bamuhaye ibinini gusa vy'amaperire bimubuza gusama inda, ariko ngo ntibigeze bamukingira umugera n'izindi ngwara zifatira mu bihimba vy'irondoka. Twagiranye ikiganiro mugabo twamuhinduye amajwi ku mvo z'umutekano. hama hari ku munsi wa Mungu, hari mw'ijoro, hari mu masaha ya 8. Muri ayo masaha ya 8 niho nari mvuye gukora muri yindi nzu y'umubosi, kuko hariho ukuntu bankuye ngaha nsanzwe nkorera muhira banjana kunkoresha muri yindi nzu, kandi ngaha muhira kubera ko bariko barahakora ntitwashobora kuza kuharara, baca barantwara banjana kurara muri rya golf ahadi mama abamama bakunda guteraniramwo. Hari mu masaha ya 8 mabuja aca arambwira ati rero wewe injira mu cumba iwawe, ca ndinjira, aca arambwira ati atsitara, ca ndatsitara, aca aragenda, agiye asigara ugaye agufuye yugaye n'urufunguruzo, jewe ndi indani, aca aragenda. Hama amaze kugenda hashize umwanya haca haza nca numva umuntu yuguruye, maze kumva umuntu yuguruye aca arinjira, amajije kwinjira nca ndaraba ca sangana umuntu w'umugabo, kandi ca sangana umukozi asanzwe amutwara amabuja mu muduga, ari bivanye n'ahantu aba yifuza kuja. Maze kumubona ko rero akiri mu murere, naciye mpaguruka ca ndakinga umuryango kuko nari numvise ubwoba ko uwo muntu nta n'umunsi twari bwigere tuyaga, nta n'umunsi nari bwigere anjana ahantu, nta kintu na kimwe jewe twabonana nyene, urumva sinari kureka kugira ubwoba. Maze kugenda ndugara kubera yari umuntu w'umugabo, aca arahenura, nta n'urufunguruzo rwari rurimwo ngo nshiremwo, aca arahenura abona kunsanga indani. Amaze kunsanga indani twaragwanye, ariko nkabona vy'ukuri twaragwanye, aranje inzara zo mw'izosi, ariko kuko ubona meze. Hanyuma impuzu arantaburirako, ipantaro nari nambaye agira nk'ijipo, ishati nari nambaye aragira nk'ijipo, ikareso n'isutiye vyose arashwanyaguza, arashaka ico ashaka. Kubera ko numvise ngumye ngwana, numvise umengo yohava nigape, naratekereje ibintu arabikura, arangije yongera gusohoka kwa kundi nyene, kandi asiga yugaye n'urufunguruzo rwa mabuja, jewe ndiko ndarubona ko ari urufunguruzo rwa mabuja. Hanyuma ivyo bimaze kurangira naramurondeye mabuja, muri uwo mwanya naramutelefone nsanga ntari ku murongo. Narashoboye kwifashisha abagenzi ndababwira ati nimumfashe mumpe inimero ya ofisi,
ariko imbere yawe ofisi yarabonetse ariko kuri ofisi nararondeye nta muntu yashoboye kumpereza ubufasha muri uwo mwanya. Ibyo bimaze kugenda uko mabuja mu nyuma narakwenda asanga nkarondera aca araza. Amajije kuza arambaza ibyabaye ndamwereka mu izosi, ndamwereka impuzu nambaye ukuntu zimeze, ndamwereka by'ukuri ko merewe nabi. Arambaza ngo ninde yabikoze, ndamubwira ati nurya mukozi, nurya mugabo akunda kugutwara mu muduga, ni umushoferi w'umuduga w'umupakistani. Hanyuma mabuja aca aramuhamagara, hari nawe yaje amuzanye, aca aramuhamagara aca arangaza n'uyu, ndamubwira ati n'uyo nyene. Ariko mabuja yaramuretse arigira mu mahoro menshi. Ndamubwira mabuja ati jewe rero nimujyane kwa muganga, sinabwo ntarinda canke ngo nandure sida. Mabuja aca ambwira ngo zama tuzogenda ejo, ariko ca ndamwankira amubwira ati jewe njana kwa muganga. Mabuja aciye ahamagara umuhungu wiwe aca araza. Guhamagara wa mushoferi yaciye ahamagara umuhungu wiwe aza njana kwa muganga. Umuhungu we amaze kuza yaciye avuga ati ntitumujana kwa muganga ahubwo tumujane ku gipolisi. Ca barantwara ku gipolisi. Bamajije kuntwara ku gipolisi, polisi irambaza vyagenze gute, vyagenze uku n'uku n'uku ndababwira. Bamaze kubabwira baca barakoresha ibipimo vy'iwabo, baraza aho ivyo bintu vyabereye, haba na kirya kintu umuntu aba yakoresheje canke se yaryamyeko baragitora. Hanyuma baratwara n'impuzu yari yantaburiyeko, nk'intuze nk'ikareso n'isutiye n'ipantaro n'ishati ndetse nari nambaye byose mw'igare rikotori. Hanyuma ivyo bimaze kuba baciye bababwira ati rero twebwe turamurondera turamutora. Ngira nko mu masaha nk'atatu n'ukuri bari bamufashe. Bamajije kumufata baramushira mu gasho, rero bamuzaniye ariko minoti, barambaza n'ubu ndababwira ati n'uyu nyene. Hanyuma polisi birangije tubabwira ati rero nimumujyane kwa muganga kugira ntashobore kurwara canke ngo hava twarinda vyohava bitera ikibazo. Baca baranjana kwa muganga. Kwa muganga barampimye ariko nta rupapuro novuga ngo barampaye, oya baciye bamaze kumpima nabona boba birungika mu mamashini, aho twagenda niho twabisanga. Hama amajije tumaze gushika ahandi hantu rero kw'ivuriro rikuru, bababwiye banjane kw'ivuriro rikuru. Bamaze kuhashikana barampima naho nyene, ariko bigeze hagati bamajije kumpima umukoyo bakampima n'intuze n'amaraso. Umwana wa bosi kubera ariko ariwe yari yanjanye umuhungu wiwe, yaciye avuga ngo amahera ariko aba menshi, ngo ntiharihe uje yamfashe ku nguvu. Umuganga aramubwira ati mwebwe ko ari mwebwe mumufise nimumuvuze urya azoheza abarihe. Burya umuhungu wa bosi aratekana bukebuke, ariko aca arasubira arigumura ndangije gupimisha amaraso, ariko inyishu ntanari bwatore nanicaye ku muryango kwa dogiteri. Rero aca avuga ati ngo tugende, ngoca ngahadutahe. Burya nyene yabikoze ngo niwe ngo aza kuriha ayo mafaranga, niwe aza kukuvura. Siza impapuro zose siza udupapuro two kwa muganga twose bari bamaze kumpimira ku bintu vy'umukoyo n'amaraso, nta nyishu n'imwe nigeze ndonka. Turataha. Bagiye gutaha je mbonye banzanye muhira ndavuga ati ukuri ibi bintu sinshobora kuvyigumizamwo kuko naza ngira ikibazo. Mabuja aca ndamusarana, kubera umuhungu wa bose naramushimye. Ca ndamusarana mabuja ndamubwira ati jewe sinshobora kubandanya nkora akazi kandi jewe mutanzanye kwa muganga. Mabuja aca ambwira ngo ntuveyo kwa muganga. Ndamubwira ati jewe none ko mvuye kwa muganga ko bariko barampima, umwana wanje aca avuga ati ndarutahe, nta kinini nanyoye, nta muti n'umwe narose, ko ngiye kwa muganga bimara iki? Jewe njana kuri ofisi. Mabuja nyene araharira, ariko mu nyuma nyene nanje ndakara ca ndambara impuzu
ndamubwira ati jewe ndagiye ku gipolisi uwo ndagiye mw'ibarabara bamfate hama nshikirize icifuzo ciwanje. Hanyuma mabuja aca aremera arantwara kuri ofisi. Amajije kuntwara kuri ofisi imubwira ati ko ibi bintu vyabaye ukuntu kwanza mubanze mukingire amagara yiwe. Umuvugizi w'umugabo yari ahari n'ukuri amubwiye ati nta kintu numva twovugana nosumba kubanza gukingira amagara yiwe. Ati genda umujane kwa muganga bamupime vyose bamukorere amahiriza amapime hama aheze bamuhereze imiti yo kumukingira inda n'umugera. Ibindi vyose bice bihera urumva hakurikirana ibindi mugabo ameze mabuja yaciye avuga ngo nta na kimwe ngo ntaza kugenda. Mabuja ishobora kubaza yaciye agenda kuri farumasi nabonye anzanira utunini bahanda dufise sinzi ko notuguhereje ko aca ambwira ati bindungikire ivyo binini aha nyene muri message tuko turavugana birungike. Aca ambwira ati ibi binini ngo turabifata ngo nivyo ngo ivyo vyose ngo bizoca bihera. Utwo tunini naradutoye kandi n'ukuri ndatunywa. Bambwiye ngo nze ndanywa kamwe ako kanini narakanyoye ariko vy'ukuri sinabonye ko mfashijwe, sinabonye ikintu na kimwe bamvuye, amagizame ntayo nakorewe, nta kintu na kimwe nakorewe, nta muntu yanyitwararitse ngo amvuze. Ibintu nk'ivyo rero kugeza iyi saha nabonye umengo vyoba bihagije kuko nawe ugiye kubiraba imyaka nini vy'ukuri ntiwovuga ngo wavujwe. Ubu rero jewe nk'ikintu nsaba nk'umurundikazi ndasaba abantu muba mushoboye kuba mwotuvugirira ukuri ndabinginze mumfashe kugira ngo amagara yanje ashobore kuba akingiwe. Banjane kwa muganga bampime barabe ikibazo noba naragize mu buzima simbe naranduye canke se noba narasamye inda. Ni ukuri mumfashe muzoba mukoze. Hama ikindi naco ndasaba ubugarukizi bw'Uburundi mumfashe bunsubize agateka kuko nambuwe impuzu n'umuntu akuze nkataburirwako agashambara nkakoreshwa ivyo ntari naje gukora, nkakoreshwa akazi katari kanzanye. Kandi ikindi naco mumfashe mumbarize mabuja vy'ukuri ukuntu yashoboye gutanga urufunguruzo vyari kuba vyumvikana iyo burya mukozi yakora mu nzu, ariko umukozi wo hanze akoresha umuduga, umukozi wo hanze akinjira mu nzu yo kwa mabuja. Mumbarize ukuntu yashoboye kuba yomuhereza urufunguruzo. Ivyo bintu ndabikeneye. Ego Mu bigaragara urumva nimba nyokobuja yahaye urufunguzo umukozi byumvikana ko sindiko naco urubanza mu bwonko kubuja abifisemo uruhara kuko urumva ko ntawuzi ko yabaye nyene bwiyibe. Ariko n'ikindi kintu naco nagomba ngaruke ko ku bantu bariko baradukurikira ngaha nuko wewe hajya ahantu batabaje hatariho no kuvuga n'ubundi muntu bizoshikira aho guhamagara ahandi hantu guhamagara nyokobuja hajya bari guhamagara igipolisi. Inimero z'igipolisi namanazi tanze buri munsi mwama mwazibonye ni 966 nimba atari 999 nazo nyene zidakora haraba 998. Izi zose ni nimero za polisi ya Saudi Arabia. No kuvuga ko iyo hamagaye baca baza biruka bobo, iyo baje baca baza nk'aba bazana na ambulance canke igipolisi kigaca cikorera ibi bintu byose uri kurasaba wowe ubu. Ikindi cya kabiri ni kubera iki uwo muhungu wa nyokobuja yashoboye kugukonvenka ngo mutahe ugacugira ubwoba ugashutaha ubwoba buriyica. Iri ni ikosa naryo niko ndagushirako wewe wari kwanka haje niwe yarafise ubwoba kandi ntacyo bari kukugira. Ndakubwiza ukuri kubera iki wemeye wewe ugataha. Iri ni ikosa bakoze. Iyo wanka ibintu byawe byari kugenda neza. Muri make nta rupapuro namwe nk'ubu ufise kandi baragupimye kandi barakujanye ahantu hatandukanye
mu gihe ibintu byawe byari kugira uburemere n'ujya muntu wawe yagufashe ku nguvu hanyuma akanafatwa agafungwa canke agahanwa. Iri ni ikosa n'ukuri n'undi muntu bizoshikira kirazira. Ikindi cya kabiri, ujya yagufashe nashaka kumenya nimba baramusambishije, yarabyemeye yarabihakanye? kugeza iyi saha nta makuru atomoye navuga ngo yarabyemeye canke yarabihakanye. Jewe icyo nabonye gusa nuko bamufashe ari ku gipolisi ari mu gasho, ariko ibyo kuvanaho ngo nari gushobora kwanka nabona umengo ntibyoshobora gukunda, kuko naragerageje ndamubwira ati banza urindire babanze bampereze, ariko numvagiye kumpamamira. By'ukuri nawe urabizi gutinya nyene bishobora kubaho bivanye n'abantu ukuntu babona. Ubwoba burica, naba nabivuze buri munsi, ibi ntivyumvikana. Nimba muzi ko mugenda muri Arabia mufise ubwoba, bamwigumira mu Burundi. Nta kuntu wewe ariko wafashwe ku nguvu, ibi ndabikubwira ngaha kandi ndiko ndafata amajwi, ariko mugabo ndabikubwiza ukuri ngaha. Ibi bintu vyo kugira ngo ntuvugwe canke idosiye yawe niyo yopfa, niwe wabigizemo uruhara. Kirazira kikaziririzwa, unashigikiwe n'igipolisi, unashigikiwe na leta, babonye ivyagushikiye, yuko umuntu ashaka kugutera ubwoba ngo dutahe, wewe utavuwe ngo uce wemera uyu munsi ukaba uriko uratabaza ngo bakuvure. Ibihumba vyumvikana. Ubu kwanza tuvugana uri hehe? Wasubiye mu urwo rugo canke uri kuri ofisi? aho ntabwo nigeze mvuga ngo kuri ofisi bamubwiye ati nimugurire imiti. Urumva bansubije muri Nyanza nyene. Kugeza iyi saha jewe ndi ngaha, kuva mu gitondo mabuja nagumye ndamubwira ati mw'ijoro hose narahise kuryama ndamubwira ati mabuja jewe iyi miti ntitosheje, jewe njana kwa muganga no kugishikiriza ntuzenya ambasade y'Uburundi. Nari nagerageje kugishikiriza kubera ko mabuja nari nabimubwiye, ariko ibyo byose mbona umengo nta kintu na kimwe byari bifashe. Sinavuga ngo ambasade ngo yari yananiwe canke se ngo vyoba byari byagenze gute. Bayibwiye ngo twaramuguriye imiti ngo y'igihumbi n'amajana abiri n'ambarira 100, ariko ngo ibyo byose ngo na ntuzenya ngaho rero ngo harimwo ngo namba ari amategisi nyene ngo yo kwa muganga. Ivyo byose babivuzemo, ariko by'ukuri nta rupapuro na rumwe bafise rwo kwa muganga, kandi nta muntu n'umwe yovuga ngo kwa muganga je narakwiyeyo ikinini na kimwe. Ukuri munsabire je bamvuze singirire ingorane ino. Erega wewe ubwawe mu by'ukuri we waratashe, kandi watashe utavuwe. Ariko kubera iki wose amara ku buzima bwawe? Jumba barire niko namamvugisha ukuri, kandi ndavuga ko ndavyumva. Kubera iki wose amara ku buzima bwawe? Kubera ubwoba wagiye wagiriwe ubuntu polisi agufata bakawujana kwa muganga, uwo muhungu akagutera ubwoba utaravugwa, ugaca utaha kugira ngo uze gutabaza bagufashe. Ubaye nk'umuntu umwe bigeze guha ngo uburozi, hanyuma umwana muzanira uburozi ngaho muri Arabia nyene, arawutora araburya, ibintu byishano mu gikombe, ashara ndavuga ati none wewe umwana yakuzaniye ibintu arabikurisha, uremera kandi ari shano nawe wikeka ngo nabiriye ngo mugabo nagomvye ndabereke yuko mufise umuntu waza kumvugira, ngo niyo mpamvu nashaka kubwira. None yupfa nari kukuvugira ngo bive mwiki. Urumva nawe rero reka mvuge ko ariko washatse kumera. Wavuze ngo reka bako bafashe ku nguvu hanyuma bakabase kumvuza, reka nemere ntahe kubera ubwoba, birumvikana. Hanyuma nza gushambwira Daniel mvugire iri ni ikosa mugabo, n'ubundi turasaba ko n'ubundi bagufasha, kuko nk'ubu hamwe butwarinda ibi byo gufikina byose ko atana dosiye yako mugo dosiye izokorwa kubera ko ari mu butungane. Gusa nagomba ndabwira ibintu nibaguhamagara uzovuga, ubwirizwa kugumusaba indishi y'akababaro ukayisaba mu gipolisi, ntibaza gutera ubwoba. Ikindi cya kabiri, n'ubu urafise droit yo gusohoka hanze ubu nyene, nimba njye kubura icyo yakoze hanze, ndaguha nimero z'igipolisi, gitelefone ubabwira ati ntibankingiye inda, uravyumva ati kandi saba indishi y'akababaro. Ivyo bintu bivige ko ari bibiri, ntibankingiye inda kandi saba indishi y'akababaro. Bibwire na ambasade, ibi barafise uburenganzira bwo gufasha ibi bintu bikagenda neza. Apana ko muza mugira ubwoba, ingorane zose ziriko ziraba kuri wewe ubu ni ubwoba bwawe, kandi ubabarire. Nukuri jeje mfasha ndababwira yuko batigeze bankingira canke se ngo banjane kwa muganga. Muri make ntibanjanye kwa muganga, kuko iyo banjana kwa muganga bari kurindira bakamvura.
bari kurindira bakampima bakamenyesha. navuganye n'umugabo wawe yambwiye uko byagenze byose, arambarira arambwira n'ukuntu bavyakiriye, ariko hari ikintu nyene navuga gikomeye, kuko n'umugabo wawe avuga ati jewe n'abantu bankurikiye ngaha murabona ko nagerageje kunyegeza iri n'izosi ry'uyu yarayanizwe, muravye neza ngaha hari ahantu bamuriye inzara mw'izosi ngaha nubwo hataboneka neza ngaha. Sinzi ko ngaha barihangana mbona hatabona, ariko hano hariho mw'izosi, hari mw'izosi aho bamuriye inzara bahatswe kumuniga, aha mubona ntitwamwerekanye mu maso kumva z'umutekano, namwe muravyumva ko ibiro bintu biteye ubwoba. Aha mw'izosi naho bagerageje kumuniga, ariko ku bantu munkurikiye ndagerageza reka ndabakwegera ifoto muyirabe neza, aha naho bagerageje kumuniga, aha muriko murabona. Ikindi cya kabiri, ejo n'ejo bundi we bitarashikira, ubonye umuntu aje kugufata kugira ngo ntazaharire, ikintu cya mbere uzokora uze umurya amenyo, nimba nawe utaba ubishaka uramurya amenyo aho ufashe hose. Amenyo ni ikintu gikomeye cyane, ni cagirije ku muntu ariko aragufata ku nguvu, kandi iyo umurya amenyo no kugufata ku nguvu ntiyari kugufata ku nguvu, kuko umuriye amenyo oya ntiyari kukwica, yarafise imbugita none yarafise inkoho. Sana nkaho yari afise gusa nyene yari umugabo w'imbogoshi kweri. Onyene uravye n'ukuntu twabonye ukaraba impuzu nari nambaye kubu zimeze vraiment, je nyene kugira ntuze narabona ati jewe vy'ukuri ngaha ni ikintu kimwe ahava nica. Hanyuma carafata urugendo arigira, acarugara kwa kundi nyene, kandi mabuja agaritse aruguru. Pole sana. Hanyuma nibaza yuko ibyo wavuze mu by'ukuri ni ibintu byumvikana. Iki ni ikintu gikomeye cyane kuri bashiki bacu bagenda mu bihugu by'Abarabu, guhohoterwa mu buryo nk'ubu, ibi twaba twabivuze. Ubusanzwe hano mbasaba ko habamo n'icigwa gikomeye cyane, icigwa gikomeye ku bantu bitarashikira, ariko mugabo kandi turagerageza tubishikane ahashoboka hose, wongerwa agateka, bagufashe bagukingira inda, kandi unubahirizwe ntavyo dushoboye twebwe, mugabo nko gutanga kubimenyekanisha canke kubitanga aho babwirizwa kubibona turabikora, mugabo abajejwe gufata ingingo bakwiye kukubahiriza, kuko nk'uko wabivuze wagiye muri Arabia kurondera ubuzima, umugabo wawe twavuganye ari mu gahinda avuga ati je umugore wanje yagiye muri Arabia kurondera ubuzima, none baca bamufata ku nguvu, jewe sinumva yuko mu kibano azogaruka, turagowe sinumva aho tuzoca. Nagerageje kunyegeza kumva z'umutekano nyene muravyumva, kuko bino n'ibintu biteye ubwoba, mugabo burya ngo n'uwagiriye inabo ko mu kuzimu yaramenyekanye, aho uzosanga babimenye, urumva ko ari igisebo kidasanzwe. Uko biri kose nubwo wari umugore, uri umugore w'umuntu, uko biri kose barakononeye ubuzima, kandi ibi uvuga byo gukingira byo ni ibintu by'ingenzi cyane. Reka rero nsabe nimba atacyongera koko twogarukiriza ngaha, ndaza kuvugana kandi n'umugabo wawe, twongere kino kiganiro tukigeze kure gose hashoboka. Murakoze, numva ata bindi bintu nobandanya, ahubwo ico nsaba nuko mwofasha nkavugirwa vy'umwihariko kandi nkahabwa agateka, kuko naraye nsevye mu bantu, nukuri ni ibintu bitoroshe, kandi numva umutima wanje binanira ukuntu ushobora kuvyiyumvisha. Numva no kugira ngo nshobore kuba nobandanya nyaga n'abagenzi, numva ari ibintu bimara amazi cane. Ndangize ndabashimira ukuntu mwanyitwararitse mukampa umwanya wo kugira ngo nshikirize ikibazo canje, kandi nongera nshimira n'ukuntu mugiye kubimfasha muzoba mukoze. Mu kurangiza abasafiriye ryari wasafirishijwe n'ikigo ikihe? Warabivuze ku kigo cyakurungitse? Yego, nasafirijwe n'ikigo ca Ardawis, kandi Ardawis narayibimenyesheje, ariko bo muco bavuze ngo nibagende bankingire inda, bongere bankingire umugera. Ivyo nyene nivyo yabwiye mabuja.
ni nako bwanza aba gusubira inyuma aho mariye gutaha akagenda akagura utwo tunini kuri farumasi akanzanira. Nk'uko nawe ubibona utwo tunini by'ukuri, ndibaza nawe ntiwabona ko twoshobora kuba twonkingira inda, ngo twunkingire ngo kutarwara wishyira biki. Icyo nkora gusa kubera ko yampaye nimero nterefona ko kuri diregite je nta mayinite nkoresha meka, ntabwo nashobora kumufotorera ngo ndamwereke utunini bampaye. Oya, ibintu biruka. Ku bantu munkurikiye reka ndabereke ibinini bamuhaye, ni ibi muriko murabona hano, reka ndabibereke, ni ibi muriko murabona. Birababaje cane gose kuko nibimubona hano, ibinini muriko murabona ngaha, ibi nivyo binini bamuhaye mu ntumbero yo kumubuza gusama, ariko ibi ni vya binini nyene bibuza gusama, mugabo ibi si vya binini bikingira umugera. Vyumvikana ko n'ubundi umugera nimba yaramuteye umugera, nimba yaramuteye izindi ngwara zo mu bihimba vy'irondoka zose, izi zose aracazifise. Kandi murumva ko nk'uko bisobanura yuko uwabikoze yabikoze akitonda agaheza. Hano nta nkeka yuko ashobora kuba afise ingwara canke ashobora gutwara inda yo bashobora ibi bishobora kuyihagarika, mugabo umugera ntibishobora kuwuhagarika nimba ari ibi gusa bamuhaye nk'uko abivuze. Murakoze, mwihangane rero, kandi nizere yuko uko biri kose muza gutabarwa. Reka tubigeze kure hashoboka. Inshuti zanje bakunzi munkurikira, murazi ko je nama nababwiye yuko burya abarundikazi bari mu bihugu by'Abarabu bafise ingorane zidasanzwe, kuko murumva ko nk'uyu yagiye kurondera ubuzima, yibereye ngaho mu nzu. Je mu bintu ndiko ndumva nuko burya inabuja wiwe ibi bintu yoba yarabivuganye n'umukozi ko wumva yazanye ngo rufunguzo, hanyuma kandi akugurura akinjira, nimba atari nk'icumuko yoba yabahenze bituma yinjira mu nzu akongera agasohoka. Birumvikana ko umukozi na nyinabuja n'inyifato nyinabuja yifashe mu nyuma, birumvikana ko babifisemwo uruhara. Hano rero abarundikazi muri ngaha muri Arabiya, mugabe uwo bizoshikira, hanyuma ibi nta guhamagara nyokobuja, hamagara igipolisi, hamagara ambulance. Aba nibo bantu bashaka gufasha vyihuta mu bibazo nk'ibi. Ikindi cya kabiri, agufashe ntazagende utamuri amenyo byibuze, kandi ni gukoma induru cane ku buryo n'abantu bo hanze bashaka gutabara. Murakoze, ndabashimiye ko mwashoboye kubana natwe muri kino kiganiro, ariko kandi nizere yuko abantu bajejwe mufasha uyu murundikazi wacu ahure n'ivyago. Nyuma y'iki kiganiro nagomba ndabasangize agace gatoya k'ubutumwa umugabo we atanga. Twakoranye ikiganiro nawe yandungika ijwi, nabasaba ubutungane, asaba n'ubutabera no kubahirizwa k'umukenyezi wiwe. Ati baraba bagiriye nabi bahemukiye umukenyezi wanje, ati dusaba ko mushumbusha kandi bakamwubahiriza nk'umukenyezi. Abivuga n'agahinda kenshi, namwe muravyumva wumvise umukenyezi wawe bamufashe ku nguvu kandi ataco uri bukize, ari n'ahantu mu gahinga nk'uko turiko turavyumva, kandi ntanavugwe, umutima uba uri mu mutwe, asa n'uwataye umutwe no mu kuvuga muraza kuvyumva. Arababaye cane, mu by'ukuri asaba gutabarwa. Reka tumwumvirize. Mahoro cyane, nyakubahwa Daniel, nitwa Ndemvukira y'Inyanzarake, ndi umugabo w'uyu mugore yitwa. Nizera ko mushobora kuba muri kuganira canke mukaba mwaza mwaganiriye. Nari mfise igisabo ko mwodufasha kuko bakugwa yakoreye, mukatuvugira mwebwe mufise ijwi rigera imbere, kugira ngo ivyiwe ubutungane bubijemwo, kwikubagwa yakorewe nk'umurundikazi, ashumbushwe n'ubutungane kugira ngo avugwe bwa mbere na mbere, yitabweho, ntasame inda
atifuje cyangwa ngo arware indwara zigiye zitandukanye zifatira mu bihimba by'irondoka. Ni igisabo canje mfise kandi uko mwobikora mu buryo bwanyu, ndasaba ninginga ko n'umugore afise umuryango twari yakiriye ku vyabaye, ariko turasaba ubutungane. Ariko kandi ndabashimiye ku kigoro n'ubufasha bwanyu, kandi Uwiteka Imana akomeze kubitaho no kubagirira neza. Murakoze. nawe nyene mwavyumvise ko twamuhinduye amajwi ku mvo z'umutekano. Nshimire rero mwe mwakurikiye kino kiganiro, reka nongere nsabe nshimitse abantu mukunda gufasha mu bibazo nk'ibi, uyu muntu mumube hafi, kuko aba ni babandi usanga ejo bundi baturubuye kubera ibibazo byabashikiye. Ni vyiza ko abantu mukansaringa, mumukurikirana, mukamutabara, cane cane ko asaba kujanwa kwa muganga mukamufasha. Aravuga yuko yituye ambasade, mugabo ivyo bamukoreye ngo sivyo yashaka, kuko ngo bamubwiye ngo bakujanye kwa muganga, ego nivyo baramujanye, mugabo ntibamukurikiranye kuko ngo batinye gutanga amafaranga menshi. Mwavyumvise mu kiganiro ko nanamushwaniye cane, nkavuga ati mwerehe uza mugira ubwoba, iyo utagira ubwoba bari kukuvuza. Kandi ndasubiramwo, muravyumva namwe ko yagize ubwoba, baramukankamiye agira ubwoba, ashirataha atavuwe kubera ngo motive ngo bagira batange amafaranga menshi. Murarinda rero, bizobafasha. Mwakoze kuma kuri ikiganiro, nsabe abantu mushobora gufasha mwese ko mufasha uwo mukenyezi n'umushinga nawe wiwe twamuhinduye amajwi ku mvo z'umutekano, nk'uko twabikoze ku mukenyezi wiwe ku mvo zo kubahiriza, kuko kino kintu ni igisebo. Namwe muravyumva ko tutogorora amajwi kuko ni ibintu biteye isoni. Mwakoze. Dushimire kandi abantu bagiye gufasha uwo mukenyezi kugira ngo umutima usubire mu gicumbi. Murakoze cane.